Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, nshuti z'umusaraba. Uno munsi turashimira umwami Yesu, turashikiriye itariki igira kane muri ano masaha ya saa 10 z'ijoro n'iminota 11. Mwese murahawe kaze kugira ngo dukomeze amasengesho. Umunsi Imana yongeye kutwongera, uyu munsi twongeye kuwushikako. Turakomeje igikorwa twatanguye muri ku kwezi kw'icenda guhera ku itariki imwe, uno munsi tukaba dushikiriye itariki igira kane. Ndagira ngo rero mwese aho muri hose muze muraharura iminsi, muze muraharura kandi mwongera muja ku mavi musenga Imana. Uko musenga mwihana mwongera mwiyeza mwongera mwitunganya. Nuko rero ano masengesho aba yatanguye mwese n'aba yarimwo, Imana ikomeze kubahezagira, Imana ikomeze kubaha inkomezi. Turi ku rugamba, turi ku murimo, turi ku gikorwa cyo kwezwa, igikorwa cyo gusenga, kandi kugira ngo dusengere umugeni wa Kristo, dusengere abana b'Imana, dusengere ubwoko bw'abera. Iki gihe turimo n'igihe cyo kwitegura bene data, n'igihe cyo kuba maso, n'igihe cyo kugaba. Aya masengesho turimo y'ukwezi kose tuzoyakomeza. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ndagira ngo rero muri kano kanya mbahe ikaze twinjire muri ano masengesho. Muri aya masengesho kugira ngo tuyabandanye, turagira ngo dutangurane n'indirimbo yo muri kantike y'amajana 201 ivuga ngo nimubyuke kurwana mwantoreze umwami. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo tuyirangije tuza guca twinjira mu ijambo ry'Imana ririmo kubura, ririmo imburi. Ndagira ngo tuze gutanga umuburo cyane cyane ku bantu bamenye Yesu, abakozi b'Imana, abantu bakijwe kera uno munsi bakaba barasubiye inyuma, na cyane cyane twongere kuburira abantu benshi bahenzwe n'amadini, bahenzwe mu buryo butandukanye, abantu basubiye inyuma, abantu baguye, abantu bahushije umusaraba, n'abawurambitse hasi, n'abatakiwikoreye. Bose turaza gutanga ijambo ry'umuburo. Yesu ashimwe cyane. None rero reka turirimbe ino ndirimbo y'amajana 201 iravuga ngo nimubyuke kurwana mwantoreze umwami. Nimubyuke kurwana mwantoreze umwami, mutwari ibigwanishwa byose Imana itanga, mu nzira yo kunesha turongorwa na Yesu, kuko yadutsindiye tunesha kubwiwe. Inzamba zirayaze mwese mutabare, mugenda kabushungwe ntimubibijora, naho mwosugerezwa n'ingabo za Satani, mureme mu mitima nta nganji zifise, mubyuke mutabare mushikame cane,
inkomezi z'inyama sizotugwanisha muhagatira inkota niyo jambo ry'Imana n'ibindi bigwanishwa by'uburyo bwa mpwemu kandi urugamba rwanyu ruzoshira vuba harakaruru ejo n'impundu unesheje azohabwa igitsibo na Yesu azicarana nawe ku ntebe y'ubwami mushire ku nyene murwane muneshe mwizere izina ryera rirabakomeza maze ivyo bigwanishwa mubihe umwami Yesu muzobona amahoro y'Imana mw'ijuru. Haleluya. Reka tubanze gusenga Imana mbere yuko twinjira muri iri jambo ryayo ryera. Dusenga Imana. Mana yo mw'ijuru, Mana data wa twese ushobora byose, nyene ububasha, nyene inganji, nyene ubutwari, nyene ubushobozi, nyene icubahiro. Uhoraho Mana, uragororotse, urera. Ndagushimiye, ndaguhimbaza, ndagutazira mwami w'ijuru n'isi, kuko wagize neza, wadukoreye ibikomeye n'ibihambaye. Urakoze mwami, ndagushimiye yuko ngiye kungirira neza, ndongeye guhumeka umwuka w'abazima. Kandi mwami si jewe nkiriho, ariko ni Kristo ariho mu bugingo bwanje, kuko yampfiriye. Naramaze gupfa, Yesu yarazutse, nanje narazukiye muri Kristo, narazuranywe na Kristo, nicerikanywe nawe ahantu ho mw'ijuru. Ndagushima Mana ko watuzuranye na Kristo, ukatwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru. Urakoze Yesu Kristo, warakoze mwami kudupfira ku musaraba, warakoze kutwitangira Karuvari Golgota, warakoze kugira ngo duharirwe ibyaha n'ibicumuro n'ibigabitanyo. Ndagushimiye mwami Mana nzima, abakwakiriye bose wabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryawe. Urakoze muri no saha nziza, wongeye kutugirira neza. Ndasabye amaraso yawe Yesu anyohagiranyoze, amaraso yawe anyeza anyohagiranyoze ntunganye, amaraso yawe anyoze mwami Yesu. Ndi umwana w'umuntu aco ndico mwami, ndivunda umukungugu. Yesu ndasabye Yesu, impwemu yawe yongere kunzigama no kunyobora, nongere kuvugutirwa no kwezwa Mana muri bine wihenda kene. Ndasabye umunaguro, ndasabye imbaraga n'ubushobozi zo gutsinda no zo kunesha nizo gusangangura ibikorwa by'umurwanizi byose aho biri hose mu izina rya Yesu bitsindwe. Ndasengera abakozi bawe, ibikorwa byose bya Satani babitsinde, babinesha, babisangangure.
ibikorwa by'isi byose, imigenzo y'isi, imirimo y'isi, ibikorwa byo mu isi, ibintu byose biriko birabatesha gusa, bibabuza gusenga, bibabuza gukizwa, bibabuza kwihana. Mwami, abantu benshi baraboshwe n'imigozi, imigozi irababoshe irabadadagiye. Hari abantu benshi baraboshwe mwami, ibitekerezo by'isi byarabatwaye, ibitekerezo by'abadayimoni byarababuragije, baratsinzwe ntibagishobora mwami kwikorera umusaraba. Ndabasabiye ubushobozi n'imbaraga, ndabasabiye ubutwari n'ubuhizi, ndasengera umugeni wa Kristo, ndasengera ishengero ry'abera, ndasengera ubwoko bw'abera, ndasengera abana b'Imana, abakristo bose aho bari hose, ubagendere, ubagirire ikigongo, ubagirire imbabazi, ubabere intsinzi, ubatsindanishirize, ubagwanirire mu izina rya Yesu. Mwami, kuko abo tunigana turabinyamana amaraso, tunigana n'abakuru n'abafizi ububasha, n'abaganza n'abakuru n'abaganza isi y'umwiza, nimwe mu mbizana wo mu ijuru. Kubw'ibyo mwami, uduhe kwambara ibigwanishwa, mwami, uduhe kwambara ibigwanishwa. Mwami, ngo umusoda ntiyambarire inkota ubusa. Rero mwami, natwe ibigwanishwa mwami ntituvyambarira ubusa, tuvyambarira kubitemesha imyuka mibi, kubitemesha ingingo ziri mu isi, kubitemesha mwami ibyaha, kubitemesha mwami abadayimoni. Turatemaguje ibyaha byose, ijambo ryawe turaritemaguje, ibicumuro n'ibigabitanyo turaritemaguje, ubugaba n'ubugarariji turaritemaguje, ubusambanyi n'ubwibone turaritemaguje, ishari n'inzigo turabitemaguje mwami, ubugaba n'ubutamenya n'ubujiji n'ubuzimire, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Satani tsindwa mu izina rya Yesu, Satani mvako mu izina rya Yesu, ibyisi mva inyuma, mvako, mpeba, ndeka, ndiko ndaramiriza mu izina rya Yesu. Ndasengera abana b'Imana, wongere kubwira Satani bati mvako Satani, wongere kubwira abadayimoni bati mvako, wongere kwirukana, babasende babirukane, babatuze babirukane mu izina rya Yesu, babasende babirukane mu izina rya Yesu. Abadayimoni ntibakwiye kuba mu ishengero, ntibakwiye kuba mu bwoko bwawe, ntibakwiye kuba mu bana bawe, ntibakwiye kuba mu bakizwa, bakwiye kwirukanwa, bagatuzwa ibyaha ndengakamere byirukanwe mu izina rya Yesu. Mwami w'icubahiro, ibyo Satani yashinze mu ishengero byose byongere kuranduka. Mwami, ibintu byose bitatewe na data turabisenye, turabiranduranye n'imizi, turabikuyeho, turavyirukanye, turabitaramuje, turabitujije, turavyirukanye, bitogira ububasha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndasengera abera bose, abana b'Imana, ndasengera mwami ubwoko bwawe, abari mu bigeragezo, n'abari mu bitsitaza, n'abari mu ntambara, n'abari hagati nk'abari mu muriro. Mwami, ijambo ryawe riravuga ngo ngiyunga umuriro hagati yanyu, ngo ntukabahagarike umutima nk'aho umenga mu nyaka atabonetse, kuko ibyo bigenda bishika ku bana b'Imana bose munsi y'izuba, munsi y'ijuru. Ndasengera umwene data ari mu bigeragezo bikomeye, ari mu mazi abira, ari mu mazi akomeye, ari mu mazi ashushe. Mwami, ndamusengera mwami, ijambo ryawe riravuga ngo nimwaca mu nzuzi ntizizobarengera, nimwaca mu muriro ntuzobasha, ntuzobaturira, ngo uzovuga utiwe ngurame. Ndasengera umwene data ariko aravugutirwa, ariko arezwa, arimo acishwa mu ruganda, ibigerageza arimwo. Ndamusengera umuhe kozwa n'ukwezwa, umuhe kuvugutirwa, umuhe guhabwa intege no guhabwa imbaraga no guhabwa ubushobozi no guhabwa kuramiriza no kubandanya, aho kugwa ahubwo ahaguruke. Mwami Yesu Kristo, ahubwo abumuhizi mu kwizera, abumuhizi mu kurwana intambara nziza, abumuhizi mu gushikama no mu kuramiriza mu izina rya Yesu. Mwongere ubushobozi bw'ujya n'ibumoso, mwongere ubushobozi bwo kurwana intambara nziza yo kwizera mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, gendera abera bose Mana, gendera ubwoko bwawe Mana, gendera ishengero ryawe Mana, aho bari hose Mwami. Ndasengera abari mu byaha bakizwa, bihane babihebe, babirandurane n'imizi. Mwami Yesu, ho bakiri umuntu Mwami akigendera mu kaboregwe, akigendera mu kunywa itabi n'inzoga, Mwami uwo ndamusengera iyi saha, yahora ari umunyedini, ariko iyi saha Mwami ndamusabiye ngo iryo dini Mwami ryamuhenze, rikamuhenda Mwami, rikamushira mu buzimire Mwami, akaba yatwawe n'imigenzo y'idini. Ndamusabiye, ndagutakambira ngo umutabare, umusohore mu iryo dini, umukuramwo mu iryo dini ryamuyobeje, agiye kurimbuka. Ye Mwami Yesu Kristo, amadini Mwami Yesu yarayobeje abantu benshi. Ndasavye Mwami ngo batabare, ubakize, ubatabare, ubarokore, ubakure mu iryo shayi maganya, ubakure muri uwo mubabaro, ubakure muri ako kaga, ubakure muri ayo mabi no muri ayo makuba
mwami Yesu wa Nazareti, kugira ngo babohoke. Icakuzanye mu isi waje gukura abantu ngo bakore mu ishayo y'ibyaho maganya, ngo bakore mu ishayo mu barurenze, ngo bakize ca gihanda ca gigatanya nyawihebuza, kugira ngo bahe ubugingo budashira. Ndasavye mwami ngo akazitiro babohewemwo kongere kucika, igufuri mwami ricike, mwami imigozi icike, mwami imigozi babahohesheje icike, imigozi wa murwanizi yabohesheje icike, imigozi abadayimoni bamubohesheje icike mu izina rya Yesu. Imigozi icakagurika, imigozi icakagurika, imigozi icakagurika. Hari umuntu ameze nk'uri mu kinogo, yaguye mu kinogo, ndamusengeye kugira ngo ave muri ico kinogo, kugira ngo muri ico cobo kivemwo, ave muri ico kinogo kivemwo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Zuka, duga, va muri ico kinogo, va muri iyo migenzo y'abantu, va muri amategeko y'abantu, va muri ubwo buzimire. Duga, vayo, vayo mu izina rya Yesu. Zuka, jambo ry'Imana ravuga ngo ikangure wowe usinziriye, uzuka uva mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Haguruka, ongerwa inkomezi, ongerwa ubutwari n'ubuhizi, hagarara mu mbaraga no mu nkomezi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze mwami nushimwe, urakoze mwami nuhabwa icubahiro. Ndaguhimbaza ndagutazira mwami w'ijuru n'isi, kuko watugiriye neza muri kuno kwezi kugira ngo duhabwe gusenga, kugira ngo twiyeze, umugeni yiyeze, umugeni yitegure, umugano yikangure, umugeni abe maso ategura ubugingo. Mwami turiko turibigwa amabanga y'ijuru, amabanga yo kwitegura, amabanga yo gukizwa, amabanga yo kwezwa, amabanga yo kubohoka. Ndagushima Mana, uragororotse, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mwami w'icubahiro, mwami data ugororoka, ndagushimiye mwami, urakoze cyane mwami. Haleluya, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze ku bantu bariko barabohogwa, bariko baratabagwa. Urakoze ku bantu bariko baragirirwa imbabazi n'ikigongwe. Urakoze ku bantu barimwo barahabwa umuburo n'umurariko kwitegura gusanganira Mesiya agiye kuza. Mwami iri jambo ryawe tugiye gusangira ugeze mwami, urivugutire mwami, weze umugeni yezwe. Jambo ryawe rirera, jambo ryawe riratunganye. Ndasengera umugeni nawe yezwe, atunganye, wambara impuzu z'ubukwe, yitegure gusanganira Mesiya. Oh haleluya, iri jambo ryawe tugiye gusangira mwami Yesu, hezagira umuntu wese agiye kuryumva. Haleluya, haleluya. Urakoze, ndabigushimiye, ubishimirwe cyane mwami, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Turagira ngo muri kano kanya uko tugira ubuntu n'Imana, dusangire ijambo ry'Imana ryo kubura, ijambo ry'Imana ryo kubura. Haleluya, haleluya. Ni ijambo ry'Imana Yohana umubatizi yavuze, kandi iryo jambo niryo yahereyeko mu kwigisha. Hanyuma umwami Yesu nawe kandi niryo yahereyeko. Imana ishimwe cyane. Ni jambo rikomeye, abantu benshi bararyumva bakaribona, bakaryumva umenga nibisanzwe, ariko ni jambo ngorabahizi ku bantu benshi. Oh haleluya, oh haleluya. Shimwa Yesu, shimwa Mana. Haleluya. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma riboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo, igihimba ni ca gatatu. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, dusome n'uwa kabiri. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro cyane. Dukomeze, reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa mbere haravuga ngo, muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'i Yudaya, ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu ashimwe cyane. Yohana araseruka arenguka mu gihugu cy'i Yudaya mu bugaragwa, araza aratangura arasemerera, aravuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iri jambo abantu benshi bararyumva ariko ntibumva icyo rivuga. Ndagira ngo muri aka kanya dufate umwanya
wo kwibaza iryo jambo no kuritekerezaho. Mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Mbega uno munsi iyo ijambo ry'Imana riko riravugwa rivuga ngo mwihane, habwirwa bande? Ni bande bagomba kwihana? Ni bande bagomba gutegura ubugingo bwabo kugira ngo bongere kuyobora n'abandi muri iki gikorwa cyo kwihana? Umugwi wa mbere ndagira ngo tuanze kuvuga ugomba kwihana n'abakuru b'abandi, abayobozi b'abandi, abashizwe imbere kugira ngo bayobore abandi mw'ishengero. Barabazimije, barabayobeje. Abungere barazimije intama. Abanyamadini bagiye kubayobora barazimije intama. Ndagira ngo iki gikorwa buri muntu wese acibaze, mbega uno munsi ko abakuru n'abantu bayoboye amadini bahagarara imbere y'abantu bakababwira ngo nimwihane, ngo nimwihane, nimuze mupfukame. Ukazibona abantu baraje gupfukama maze bagasengerwa, hanyuma mbere bakatura. Mbega ikibazo mwene data nawe wo kwibaza, mbega bariya bakuru bo bihanira he? Nimba bihana, ivyo bihanye nibihe? Ndagira ngo mbabwire yuko aya madini abayarongoye byananiranye, ariko hariho ibimenyetso birimo biragaragaza yuko bazimiye. Uno munsi nijoro nakurikiranye ideklarasiyo y'umupapa w'i Roma, arimo aratagura ibintu byinshi amadini, idini rya Roma ryazimije abantu guhera rigitangura. Iyi myaka yose murabona iyo bigeze. None ubu niho batanguye kuvuga yuko babigize demorire, babigize demori, barabisenye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ntaravuga ibyo bariko baradondagura, bariko barasenya. Ndagira ngo mbaze mbwire abakuru b'amadini, ndababwira nti namwe mbega mweho, mbega mubona mute ko ari igihe hageze kandi ari igihe cy'uko umuntu wese agomba gusubiza agatima mpembero, akarepara ibisigaye bigira bipfe, kugira ngo ntazohave amaramara imbere ya shebuja, imbere ya databuja ko Yesu agiye kuza. Bere data nimwihane, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu agira azana ingoma yiwe, kandi abo yatumye abungere, abo yahaye kuragira uruzabibu baragononye. None agira aze abakureho uruzabibu arusigarana abandi, agiye kurusigarana abandi. Nimwihane, nimwihane, uruzabibu agiye kurusigarana abandi. Ndagira ngo iryo jambo murisobanukirwe mu butumwa bwiza bwa Luka, imbere y'uko ndabadondagurira ibyo bakuru b'amadini bazimije, bakazimiza babwira abandi kwihana, mugabo bobo bakabirenza ku ruho rw'amazi. Ariko Imana ishaka yuko abo bakuru b'amadini bo kwihana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ni ca 20. Reka dusome duhere ku murongo wa 3. Dusome duhere ku murongo wa 13. Luka 20 duhere ku murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Nyene uruzabibu aribaza ati, ngirente ndatuma umwana wanje nkunda, kumbure bazomusonera. Ariko abo barimyi bamubonye baja inama, baturya niwe samuragwa, tumwice kugira ngo umwandu uzubu wacu. Bamuhindira inyuma y'uruzabibu baramwica. None nyene uruzabibu azobagira ate? Azoza yice rubi abo barimyi, uruzabibu arusigarana abandi. Bavyumvise baravuga bati biragahera. Naho niryo jambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo bavyumvise baravuga ngo biragahera. Uno munsi abarimyi aribo bakozi bayoboye
bashinze ayo madini bavyumvise, bumvise babwiye kwihana, baca bavuga ngo biragahera. Bumvise yuko Yesu azoza kubakuraho uruzabibu yari yarabahaye baragononye, none agiye kuza arusigarana abandi. Bavyumvise baca bavuga bati biragahera, baca bavuga ngo biragahera, baca bavuga ngo tera iyo nzira, baca bavuga ngo ivyo ntibituraba, ngo twofuma ari twebwe tubwira abandi kwihana, ngo mugabo twebwe ngo ntitwihana. Abakuru amadini ntibihana. Ariko ndagira ngo babwire yuko igihe kirageze yuko muja mu ruhame mukabivugira karubanda mukihana. Nariko ndavuga ivyo umukuru w'i Roma arimo atangaza yuko bahemutse bagahemukira Imana n'abantu. Ikintu ca mbere yatangaje avuga yuko anyuranije cane n'umupapa yahahora. Umupapa yahahora yari yazanye ubutinganyi arabushigikira, idarapo irahungabana, abantu ngo nibatorane, ngo nibarongorane, ngo nibabahe impeta, abagabo ku bandi ngo nibabahe impeta, abagore ku bandi ngo nibabahe impeta. Mw'idini bari baramaze gutanga ubwo burenganzira bwo kubahezagira. Mugabo arabisenye, arabiranduye, arabikuyeho. Guhera agitangura kubitangaza, amakominote y'abatinganyi n'ababishigikiye n'ayandi madini n'ibindi bihugu byose byarabishigikiye, bose bari mu karigirigi, bari mu kaga, bari mu karigirigi, bari mu kaga. Kubona ikizira c'ubuyobe bw'Ubugesera bakizana, bakemera bakakizana, abakuru b'amadini amwe namwe bagahakana. Hariho n'abambwiye ngo ntuzuhirahire ngo wigishe ivyo mw'isengero, ngo muri predikasiyo, ngo ntugahirahire ngo wigishe yuko ngo ubutinganyi ngo ari icaha, ngo yuko barongora naho ibitsina ari icaha. Kandi ayo n'amadini yitirirwa Pentecote, yitirirwa ngo ni eglise ngo spirituelle, ngo eglise spirituelle. Bafise spirituelle gute? Bitwa bakizwa gute kandi bariko barayovya bazimiza? Usanga baramaze kurekura, bakarekera amadini agakora ivyo yishakiye, abakuru bayo bagakora ivyo bishakiye, nayo madini nabo bayoboye bagakora ivyo bishakiye, kugeze naho babatiza abambaye amahereni, bakabatiza abambaye imishatsi ya yindi y'imiteragirano baguze mu isoko, bakageza naho bambara bakabatiza abimonora, bishize amakurere ku minwa no ku ngohe no ku nzara zirezire, bazigize ndende zose zikagenda zikagarukira hariya. Mugabo ugasanga babaretse n'abaririmbyi, ugasanga n'abaririmbyi amadini yitirirwa bakizwa, ugasanga bashigikiye, bagashigikira kugeza naho bashigikira ibizira by'ubuyobe bw'Ubugesera. Ayandi madini nayo ugasanga n'abapastori ariko arabagabo ku bandi. Umugabo ugasanga n'umupastori ariko ugasanga afise umugabo w'umupastori nkawe, w'umugabo nkawe, yamugize umugore wiwe, bakaza bakahagarara imbere y'abantu bakabishigikira. Amareta ibihugu na bimwe na bimwe bikabishigikira, kandi bazi ko ari kizira c'ubuyobe bw'Ubugesera. Ndashimira Imana ingene Imana yakoze ibikomeye. Hari ibihugu byabigwanije bimwe bimwe byo muri Afrika. Imana ihabwa icubahiro, harimwo n'Uburundi, igihugu cacu c'Uburundi. Imana yabagiteye iteka maze ikorera mu bayobozi. Barahakana ikizira c'ubuyobe bw'Ubugesera, barahakana. Imana ishimwe cane. Ariko nibara kubona abanyamadini bahagarara bakavuga ngo ntukabivuge, ahubwo bagashigikira. Hariho n'amadini yabishigikiye muri ibihugu turimwo byo hanze za Burayi, za Canada, babishigikiye. Nimwihane, mwaranse kubivuga, ngo bica, ngo bapfunga, mwaranse kubivuga ngo muba mudomyeko. Nimwihane, Yesu araje. Uruzabibu yabahaye agiye kurusigarana abandi, agiye kubica urupfu rubi. Uruzabibu arusigarana abandi, ngo bavyumvise ngo baca baravuga ngo biragahera. Imana ishimwe cane, Imana ihabwa icubahiro. Nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Nimwihane. Nariko ndababwira ivyo umukuru w'i Roma arimo aratangaza,
arimo aratangaza bagiye gusenya. Guhera acinjira yashinze yuko bakuraho ivyitwa bya bindi byo gusengera abantu babahezagirisha amazi, o benite, yabifuse, yabikuyeho, yabihagaritse, yabisenye. Babuze bacira nayo bamera ngo kirazira ngo ivyo bintu ngo nivyo twashingiye ko mu gusenga. Abakardinali n'abasenyeri n'abandi bose bavuze bati ivyo ariko abandi baziho ijambo ry'Imana bivuga bo muri bo bamushigikiye. Yongera aravuga yuko akuyeho hariho itariki ya 30 z'ukwa gatanu buri mwaka bahimbaza bakemeza yuko ngo umubiri wa Kristo ngo Yesu arabuzamo ngo akaba ari wa aza muri urya mukate, ngo akaba ari waza muri urya mukate, maze uwo mukate bakaba ari wo baca bapfukamira bagahusenga bakawumvira bakawubaha ngo ni Yesu yaje, bakamwubaha nk'Imana, uwo mukate bakawushira mu kibanza ca Kristo, ngo niwe ngo aba yaje ngo ategeza ngo araza muri uwo mukate. Ivyo byose yabikuye hati nco n'ikinyoma cambaye ubusa, n'ikinyoma cambaye ubusa. Bene data, no badondagurira ubuzimire bw'ibintu byinshi arimo arasenya, arimo arahagarika, arimo arafuta, byahereye kera biri muri iryo dini. Mugabo no munsi bakaba bararindiriye ngo bategereze ko hazoza kugira ubibakiza, aho kugira ngo abantu bose bisomera Bibiliya babikureho babihakane, ngo barindiriye ko abakuru aribo baza kubibakurako. Bene data, muzobibazwa kuko iyi Bibiliya umwe wese arayisomera. Nimba usanze idini ryawe ryarakuzimije, ryarakuyobeje, rivemwo urisohokemwo urihebe. Nayo nimba warakomeje ukarigumamwo, nawe uri kumwe nabo, nawe urashigikiranye nabo, nawe urashigikiwe, urashigikiye. Nawe urashigikiye, nawe urimwo, nawe uzobibazwa. Rero baba bakuru bazobazwa ingene bayobeje abantu, baba abatoya, abatwarwa, abayobogwa bazobazwa icatumye bagashigikira ubwo buyobe n'ubuzimire. Ndagira ngo mbwira abantu bashigikiye amadini yo kubatiza ku mutwe, mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Uyu Yohane yabatiza mu mazi, umubatizo wahereye aho niho hatangiye kuza cyitwa umubatizo, ariko noneho ngivyo barabihinduye. Nimwihane, Yesu araje, ubwami bw'Imana burashitse, buraje. Abazimije abantu, ababazimije, hari abahenze, hari amadini yahenze abantu, babahenda bababwira ngo mu mabwirizwa yose ya Mose ngo harimwe amabwirizwa amwe namwe ngo aruta yandi. Muzobibazwa, nimwihane. Hari abafashe ibwirizwa rimwe ry'isabato bararyigisha, barirutisha yandi yose, maze baca barazimiza abantu, barabahenda, barabayovya. Nimwihane. Hari abafashe ibwirizwa ry'ikigira 10 batiribwirizwa, bati ngiryo, batiribwirizwa, bati nimutabikora ati muzaba mugiwe ko ni gihano cagenewe abatabitanga mu isezerano rya kera. Nimwihane. Barangiza kwakira ivyo bigira 10, aho kugira ngo babihereze Abalewi, ngo babihereze n'imfuvyi n'abapfakazi, bagaca babikoresha mu bikorwa byose bishakiye, bagaca babikoresha mu mirimo yose bishakiye, bagaca babikoreshamwo kubihemba, bakabyihemba, bagahembana, bakabihinduka imishahara. Nimwihane kuko mu isezerano risha intumwa ntizegeranya ibigira 10, ahubwo zegeranya ico umuntu wese yaronka nico yatanga. Naho wafata itongo ryawe ryose ukarigurisha, wararitanga bakaryakira. Naho wagira ico wumva kigushobokeye mu mutima, waragitanga ukagishikiriza ku birenge by'intumwa ku mugaragaro, bakavyegeranya. Intumwa ntizabirya, intumwa ntizatwara mu mazi wabo, intumwa ntizabikoresha kubihembwamwo,
intumwa ntizabikoreshwamwo kubihabwamwo imishahara. Baravyegeranya bagaca batora abadiyakoni 7 bo kuza barabigabura, bakabigaburira ishengero ryose. N'ababitanze baragaruka bakaronkamwo, kuko barabisangira, bakabisangirira hamwe. Umukene yararonka, n'umutunzi akaronka, bose barabisangira. Ibisigaye by'amashikanwa nayo yarayegeranywa, agafasha abapfakazi b'i Yerusalemu, agafasha abakene, agafasha aboro b'i Yerusalemu, n'abandi bantu bose bakeneye gutabagwa. Ariko no munsi amashikanwa niyo arimo arubaka amahoteli, niyo ariko arubaka ibindi bintu byose. Amashikanwa niyo barimwo barahembwamwo. Muzobibazwa kuko mwafashe iryo bwirizwa, bikaba ryo kuko mubona ari ry'ubutunzi ryo kubaha ico murya, muca muba ryo mushira imbere. Muzobibazwa. Yesu agiye kuza, hanyuma uruzabibu arubake, abice, maze arusigarane abandi. Muzobibazwa. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu Kristo agiye kuza gutora umugeni, kandi agiye kuza kwima ingoma hano ku isi ku mugaragaro, ingoma y'imyaka 1000. Yemwe banyamadini muraburiwe, nimwihane. Ngo baciye bavuga ngo biragahera. Abantu benshi bariko barumviza buno butumwa, abanyamadini baciye bavuga ngo biragahera. Umurongo wa 17 uravuze ngo arabitegereza, arababaza ati, none rero aya majambo yanditswe namaki? Ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumye imfuruka. Uzogwa kuri iryo buye wese azovunagurika, ariko uwo rizorwako wese rizomuvungura. Abanyabwenge b'ivyanditswe bo n'abaherezi bakuru ako kanya barondera ingene bomushorera kw'amaboko, ariko batinya abantu, kuko bamenye yuko ari bo yaciye kuwo mugani. Uyu mugani w'abarimyi w'uruzabibu ni hagati y'ishengero na nyene ryo. Yesu Kristo yarariko araburira abo yarihaye, abo yahaye kuba bungere, abo yahaye kuba intumwa, abo yahaye kuba abavugishwa, abo yahaye kuba abavuga butumwa, nawe yahaye kuba abigisha. Abo yatumye akabaha ishengero. Arimo arababaza, niki catumye muzimiza mukazimira? Narimo ndababwira ivyo abiroma barimwo barahakana, indulgensi y'abazihakanye. Bya bindi bimwe bahora batanga, ndetse n'ubu ngo ntibari bwabisenye, ariko uyu aje kubisenya. Bahora batanga amahera kugira ngo yo kugira ubabarigwe. Hariho amahera watanga kugira ngo imbabazi Imana ibone kuguha imbabazi. Ibyaha byaragugwa, imbabazi zaragugwa, kugira ngo Imana ikubabarire. Hariho amahera barinda gutanga, nivyo bita indulgensiya. Nuna munsi ibyo bintu biracabandanya no mu madini. Hariho amadini arimo arashigikira ngo yuko kugira ngo uzoje mu ijuru ngo utegereza gutanga ngo ibigira 10, ngo utabitanze ngo ijuru ntuzoribona. Abo nabo baramuka bayaronse bayatanga, agaca yumva ngo akumva araruhutse, akumva yuko ijuru arigwiwe. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ijuru litagugwa. Ijuru ntirigugwa. Izi ndulgensiya zahereye kera nizo zubatse amabazilike, nizo zubatse insengero zinini, amakatedrale, nizo zubatse amasengero manini, amamonima manini. Uno munsi byahindutse amamonima. Ayo mahera yitwa indulgensiya niyo yubatse amasengero mubona ateye ubwoba. Ariko uno munsi barabisenye kuko babonye ko hageze. Ndagira ngo babwire yuko mugomba kwikangura. Umuntu wese yikangure. Yikangure ibyo babahenze, ibyo babayobeje, mubihebe, mubite kure, mubisezerere mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icubahiro, Imana idutabare. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Abanyamadini muraburiwe.
abanyamadini muraburiwe. Hariho n'andi madini avuga ngo kubatiza ngo ntabwo ari byo. Babigishije ko kubatiza atari byo. Nimwihane mwarazimiye. Yohana yaje abatiza yigisha abwira abantu ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimwihane. Ndagira ngo muri aka kanya dusengere iri jambo ryayo, dusengere ijambo ry'Imana. Abaryumvise mwese Imana ibahezagire. Nimwihane, Yesu agiye kuza guhemba no guhana abamukoreye mwese mugiye kugororerwa. Ariko inkozi z'ibibi n'abahagararije n'abakora ibizira n'abigishije ibinyuranye bakigisha abantu bitari byo, bagafata amabwirizwa amwe bakaba ariyo bashira imbere, ayandi bakagira amatoya, muzobibazwa kuko ibwirizwa ntiriruta irindi, nta bwirizwa riruta irindi, amabwirizwa yose arangana. Uwigishije rimwe niwe yigishije n'irindi. Nico gituma mu isezerano risha nta mabwirizwa murinda kugira ngo muhatisha abantu. Umuntu akora akizwa ku bushake bwamwe mu Imana amugendeye. Umuntu akorera Imana uko urugero rw'uwo rungana. Umuntu atanga amashikanwa uko urugero rw'uwo rungana. Umuntu ashikanwa uko urugero rw'uwo rungana. Umuntu atanga bimuvuye ku mutima. Umuntu atanga kugira ngo aza agure agakiza ntikagugwa. Umuntu akorera Imana uko yahawe impano, uko yahawe ingabire. Umuntu avuga ubutumwa uko yahawe, umuntu atanga uko yahawe, umuntu agabura uko yahawe. Nta n'umuntu n'umwe agomba kwibaza yuko arimo aratanga, umwe agatanga 10,000 ngo ko atanze 10,000 ngo araruta wa wundi yatanze 1,000. Ivyo bigira 10, ivyo bintu bitangwa ngo umwe ko yaronse miliyoni ngo akaba atanze 100,000 bagaca bamutangaza bakamuha n'intebe z'icubahiro imbere ngo nuko ngo yatanze 100,000, wa wundi yatanze 50 canke 1,000 canke 500, wewe bakamuha hari inyuma akicara inyuma kandi bakamukengereza bakamusuzuguza ngo kuko ngo atatanze nawe amahera menshi. Ivyo bigira 10 yuko murakoreramwo mubikoresha kwiyerekana. Abantu benshi bariko barazimira, ayo madini arimo arazimiza abantu. Ndagira ngo mwene data nawe wisengere usaba Imana kugira ati mbega Mana ko nayovye nkazimira ngashikira ibi bintu, ntabara, ndokora, nkiza, ndagowe, ndakeneye umutabazi, ndakeneye umurengezi. Barabahenze muca muravyemera. Nkuko no munsi hari ibintu byinshi amadini amwe namwe, idini giroma ringo rirasenya kandi baravyemeye baravyemeza. Abo nabize nabaminuje nabayize za theology za kaminuza nabaminuje, ariko no munsi ntibarabishe banabimenya. Ariko no munsi umwe muri barahagurutse arabisenye. Mwene data, naho nyene muri ayo madini yitwaye bakizwa hari ibintu byinshi baba sutsemo akadeyi mu maso, muca muravyemera ngo iyi mirongo ngo irabivuga. Muyoberwa yuko Yesu yaje kudukiza akadukurako ingogo akatubohora kugira ngo umuntu akorera Imana mu mwidegemvye no mu bwisanzure atagoberewe. Uko niko Yesu yaje kwitanga ku musaraba. Ntabwo yaje agoberewe, ntabwo yaje ari uko ari umutwaro, yaje ntabwo ari yavyiyumvisemo. Yesu yitanze ku musaraba. Imana yaramutanze ku bugombe n'urukundo. Gukorera Imana yakoze igikorwa yakoreye abantu yabikorejwe n'urukundo, ntabwo yabikorejwe n'amategeko. Abantu namwe mugomba gukorera Imana mu buntu bw'Imana, mu rukundo rw'Imana muyikunda, atari mu mategeko. Nimwakorera Imana mu mategeko, niwatanga mu mategeko, niwumva ibwirizwa rivuga ngo udatanze ngo urarimbutse, ugaca ubitanga mu mategeko, ntaco uzoba uriko urakora, kuko Imana ntishaka kuyikorera kubw'agahato. Umuntu yihana arinze gukubitwa, umuntu yihana arinze gufatwa, yivye agaca abona kwihana, ico Imana si kigomba. Imana igomba umuntu yihana bivuye ku mutima. Kwihana bisobanurwa kwihana ari wowe wihanye, ari wowe wikubise, ari wowe wibabaje, ari wowe wigaye ukabireka. Ariko iyo barinze kugira ati utabiretse turakwica, ukoze ukwihana n'ubwoba. Rero Imana ntishaka kwigisha iterabwoba, ariko amadini yigishije iterabwoba. Mwene data nimwihane,
nimwihane ubwami bwo mwijuru buri hafi. Dusenga Imana. Data wo mwijuru, ndagushimiye ndaguhimbaza mwami w'ijuru n'isi, kuko wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Ndasengera mwami uyu mwene data yababajwe, yahenzwe, yazimijwe, yazimiye akazimirira muri iri dini. Ndamusengera ngo mutabare, umukure ku imisozi n'ibitero byamuteye byamusenyukiye, ko umukizi iri dini, umukizi w'ubuyobe, umukizi w'ubumaka, umukizi w'ubugarariji. Mu izina rya Yesu mubohore, mu izina rya Yesu mukize, mugenderere mwami. Hera ubwami bwawe buraje. Yesu uraje gutabara, kugira ngo data utabara abantu bayobye bazimiye, kugira ngo mwami bakure iyi mizigo y'aya madini yahenze abantu. Mwami Yesu, y'aya madini ataza kuzimiza abantu, bari kwihana, bari kwigishwa, ariko noneho barazimijwe, bazimizwa n'aba bakuru b'aya madini. Barabahenze baca bajanago, barabahenze baca barabyemera. None herabo barangije mwami, barangirije muri Gehenomu. Ndabasengera mwami, bihane umwanya ukiriho. Iyi ni isaha yo gutabarwa, yo kubohoka. Iyi ni isaha yo kurokoka no kwakira Yesu mu bugingo bwabo. Mwami, ndabashize mu biganza byawe, wongere kubatabara no kubarokora. Urakoze kubikoze. Ndagushimira abantu bagiye kwihana, bagiye gusohoka bave muri ayo madini, batabagwe mu izina rya Yesu, maze bakira ubugingo budashira. Urakoze, ndabigushimiye. Urakoze bw'imbura itanzwe, abayumvise mwami ubagiriye neza, babohoke, bameneke, bajanjagurike, bihane mu mitima yabo, basezere ubuzimire n'ubuyobe, basezere ibyo babahenze babahendesheje, babivemwe babisezerere. Urakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndabigushimiye nanje mwami, ukomeze kubana nanje muri byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire, Yesu ashimwe cyane, Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Imana ibagirire neza. Haleluya, haleluya, amen.